Nyamabanga nshingwabikorwa ku rwego rwa nyiricubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ujejwe iterambere OPDD Burundi, ruri n'iteka ryo kumenyesha abarundi n'amakungu yuko kuva kuwa ndwi na munani Gitugutu 2024 ni kuvuga kuwa mbere uza hategekanijwe ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza ku ncuro yaryo ya gatanu. Iryo huriro rizobera mu ngoro ya nyiricubahiro mukuru w'igihugu iberamwo amakoraniro ku Kirimba Ikiriri. Iryo huriro ridasanzwe rizoba rihagarikiwe n'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, rikazoba rifise icivugo kivuga giti kwitaho ubuzima bw'umwana na cane cane kuva agisamwa gushika akwize imyaka 8. Ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza n'akaryo gahambaye ko guhuriza hamwe abakenyezi b'imboneza bo ngaha mu gihugu cacu mu ntara zose zigize Uburundi hamwe n'abakenyezi b'imboneza bo mu bihugu vya Afrika mbere no hanze ya Afrika baronkeje ubutumire na nyiricubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bazoba baje kwifatanya n'abakenyezi b'imboneza b'Abarundi. Kazoba rero akaryo keza ko guhanahana ivyumviro kugira ngo barabire hamwe ibikorwa bimaze gukorwa mbere n'ivyokorwa kugira ngo ubuzima muri rusangi bw'umwana kuva agisamwa gushika kwize imyaka 8 bwitabweho. Aha iyo tuvuze ubuzima bw'umwana hari bisata bitandukanye kugira ngo ubwo buzima bw'umwana bumere neza. Hariho igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata kiraba ukubaho neza k'umwana. Abakenyezi b'imboneza kandi bazorabira hamwe imigambi n'imigabo boshikako bofundika kugira ngo umwana w'umurundi agire ubuzima bwiza, gutyo akure afise amagara meza, afise indero nziza, ubumenyi kugira ngo azofashe gushika kuri yambona kazoza ubundi bwiyemeza, kuko murazi yuko umwana iyo afise amagara meza n'ubuzima bwiza aba ari umutahe ku gihugu kugira ngo niyashika mu bigero azoshobore guteza imbere igihugu nawe yiteza imbere yongera ateza imbere umuryango. Muti none iryo huriro tekanijwe gute? Haratanzwe ubutumire ngaha hagati mu gihugu ku bakenyezi b'imboneza batoranijwe mu gihugu cose. Ibikorwa rero bizotangura ku munsi wa mbere, tukaba dusaba abakenyezi b'imboneza baronse ubutumire kuzozinduka, kuko ubwa mbere bazoshikira aha kuri Skepers mu Nyakabiga. Imiduga bazoba bajemwo haratekanijwe ikibanza izoshikiramwo kizoba gicungirwa umutekano, hanyuma bashitse bazoheza baronswe ibibaranga amabaje. Hanyuma hariho imiduga yatekanijwe y'amabisi izobakura aho mu Nyakabiga kabashikana Ikiriri ahazobera ikoraniro, kubera yuko ari bikorwa by'igihugu kandi bihambaye.
basabwa kuzinduka. Muti gute? Kubakira mu Nyakabiga kugira ngo babahereze ibisabwa bizotangura isaha 12 zo mu gatondo, 12 zo mu gatondo gushika isaha 1:30 zo mu gatondo. Yumvikana ko umutumire azoza inyuma y'isaha 1:30 zo mu gatondo azosanga abandi bamaze gushika inama izobera. Yumvikana ko ibikorwa bizotangura isaha 1:30 zo mu gatondo umunsi wa mbere, cyo kimwe no ku munsi wa kabiri. Turazi neza yuko abakenyezi b'Abarundi ari imboneza koko, tubasaba rero kuzozinduka bakaza bambaye umwambaro ubaranga nk'uko babibonye ku butumire bahawe, bashajije, hama tukabasaba kuzoterera nk'uko bama kugira ngo ibikorwa bizogende neza. Murakoze.